Ushobora kwita izina umwana wawe ufatiye ku kwezi avutsemwo canke ufatiye ku minsi avutsemwo. Rero uyu munsi twabahitiyemwo amazina 14 agezweho ushobora kwita umwana wawe w'umuhungu avutse mu kwezi kwa gatandatu. Ni amazina meza cane n'igisobanuro cayo. Bana nanje ugezeho aya mazina. Turahera kw'izina rya 14 mpaka kurya mbere. Izina rya 14 dusanga kuri urutonde turahasanga izina bita Gavin. Gavin ni izina rikomoka mu Bwongereza bwa kera. Iri zina rikaba risobanuye ngo intambwe y'ukwezi kwa gatandatu canke uw'umutima wera. Gavin. Ku mwanya wa 13 turahasanga izina bita Aidan. Aidan ni izina rikomoka muri Irlande. Iri zina rikaba risobanuye uw'ishaka canke umunyamwete. Iri zina kandi rikaba risobanuye uw'ubushuhe n'umuco. Hanyuma ku mwanya wa 12 turasanga izina bita Kai. Kai ni izina rikomoka ahantu henshi, ariko izina rikaba rikomoka cane mu Buswise. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwunezerewe. Iri zina rishobora gukomoka kandi no muri Hawaii, ariko Hawaii yo iri zina rikaba risobanuye ikiyaga. Ku mwanya wa 11 turasanga izina bita Eden. Eden ni izina rimenyerewe cane. Iri zina rikaba rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo ahantu heza ho kuruhukira canke ahantu heza ho kugendererwa. Ku mwanya w'10 turasanga izina bita Ilan. Ilan ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Baheburayo. Izina rishobora no gukomoka mu Bufaransa. Iri zina rikaba risobanuye ngo uw'umutima mwiza canke umwiza ku mutima. Ku mwanya w'9 turasanga izina bita Tiam. Tiam ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bufaransa. Iri zina rishobora gukomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunyabwenge. Ku mwanya w'8 turasanga izina bita Sohan. Sohan ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bapersi. Iri zina rishobora no gukomoka mu Buhindi. Iri zina rikaba risobanuye ngo umwiza cane. Ku mwanya w'7 turasanga izina bita Myron. Myron ni izina rikomoka mu Bufaransa, kandi izina rikongera gukomoka no mu Bwongereza cane rikoreshwa cane iri zina. Iri zina naryo nyene rikaba risobanuye ngo intare y'ukwezi kwa gatandatu. Ku mwanya wa 6 turasanga izina bita Maelio. Maelio ni izina rikomoka mu Bufaransa cane. Iri zina rikaba risobanuye ngo umukuru canke umwami canke umwana w'umuco. Maelio. Ku mwanya wa 5 turasanga izina bita Enzo. Enzo ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Butaliyani. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwatsinze. Enzo. Ndagusaba urabe ko wamaze gukora subscribe canke wamaze gufyonda like nimugije ikiganiro hano hantu, kugira ngo tubandanye tujana buri munsi ku rutonde rw'amazina. Ku mwanya wa 4 turasanga izina bita Elliot. Iri zina ni izina rikomoka mu Baheburayo, ariko iri zina rikoreshwa cane mu Bwongereza no mu Bufaransa, niho ryamenyekanye cane. Iri zina rikaba risobanuye ngo Yehova ni Imana yanje canke Imana nuhoraho. Elliot. Ku mwanya wa 3 turasanga izina bita Bayram. Bayram ni izina rikomoka muri Turikiya. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunsi w'umugisha. Nayo ku mwanya wa 2 tuja kurangiza urutonde turasanga izina bita Nael. Nael ni izina rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo ububonywe neza canke uwatsinze. Nael. Ku mwanya wa 2 turasanga izina bita Mailan. Mailan ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuntu w'amahoro. Mwakoze cyane kubana natwe. Aya niyo mazina ushobora kwita umwana w'umuhungu avutse mu kwezi kwa gatandatu. Amazina meza cane kandi amazina agezweho. Murakoze, mukomeze kubana natwe.